nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayishikirijwe na Luka mweranda. Abantu baje kwa Yohani ngo babatizwe bari biteze ikintu kandi baguma bibaza mu mitima yabo ko Yohani atari we Kristu. Yohani araheza ababwira bose ati jewe mbatirisha amazi, ariko haje uwundusha ububasha, sinkwiye no gupfundurura ibirato vyiwe. Azobabatiza muri mutima mweranda no mu muriro. Shengero ryose rimaze kubatizwa na Yezu nyene amaze kubatizwa ariko arasenga, ijuru ririyugurura maze mutima mweranda aramwurukirirako, yibonekeje mu gisa n'inuma. Ijwi naryo riva mw'ijuru riti, uri umwananje jewe uyu munsi nakwivyariye. Ndoshemeza inkuru nziza ya Kristu. Uri umwananje jewe uyu munsi nakwivyariye. Bakristu bene wacu, umuryango w'Imana, mwebwe mukoraniye muri iyi ngoro y'umukama, kandi abandi bariko baratwumviriza hirya no hino, turiko turahimbaza umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama wacu Yezu Kristu. Iyo batisimu rero ya Yezu iza mu rukurikirane rw'ingene Imana yagiye iraduhishurira iki kinyegezwa co kwigira umuntu kwa jambo w'Imana. Turavyibuka mw'ijoro rya Noyeli, inkuru nziza y'ivuka rya Yezu, inkuru nziza y'ukwigira umuntu kw'Imana yatanguye guhishurirwa abungere. Hanyuma kuri Epifaniya naho Imana yimenyesha abamajusi bari abapagani kandi b'abanyamahanga, mugabo biteze urukiza. Bama rero bari maso, Imana iraheza irabacako kugira ngo yimenyeshe amakungu yose. Kubera Yezu yigize umuntu kugira ngo akize zina muntu wese ata n'umwe avuyemwo. None rero uno munsi kw'ibatisimu y'umukama wacu Yezu Kristu naho turumvise ko Imana ubwayo ariyo iduhishurira ko Yezu Kristu ari umwana wayo. Niyo nyene imushingira intahe, itarinze gutuma abandi bahanuzi bari baranabibuye. Iyo nyene ubwayo yatubwiye iti, uri umwana wanje, nguyu umwana wanje, uyu munsi namwivyariye. None rero ca gihugu ca Isirayeli camaze imyaka n'imyaka kirindiriye umukiza, carahimbawe rero aho ijuru ryugurukiye, aho mutima mweranda amanukiye agahagarara kuri Yezu muri ico kimenyetso c'inuma. Hanyuma rero ijwi rya Data rigasamirana riti, uri umwana wanje, uyu munsi nakwivyariye. Aha rero harimwo ijambo rikomeye, kuko kuva aho Adamu na Eva bacumuriye baciye batandukana n'Imana, mbere Imana yaciye ibirukana, ntibaba bagishobora kuba mu maso yayo, ntibaba bagishobora kuba muri Edeni. Ko rero gutandukana n'Imana kw'Imana n'abantu niko gusigura ko ndetse n'ijuru ryagumye ryugaye, kubera imigenderanire hagati y'Imana n'abantu yari yatosekaye yasibanganijwe n'ico gicumuro, kubera abantu basi Imana, abantu bagararije Imana. None rero Yezu mu kubatizwa akabatizwa atagira n'igicumuro, yahavuye yemera kwiremeka igicumuro c'isi, aciremeka kugira ngo akidukize. Aremera kucikorera
kugira ngo atubohore asubira twemere imbere ya Mana se aheze adusubize iteka. Niho rero mwumvise ko iryo juru ryaciye ryuguruka, ya migenderanire hagati y'Imana n'abantu Yezu yaraje kuyisubiza itoto. Rero muca mwumva ko muri Yezu Kristo ariho ijuru n'isi bifatanira, kuko Yezu muri kamere yiwe y'Imana yuzuye akongera akagira na kamere y'umuntu yuzuye, muca mwumva yuko muri we aca ashobora kunywanisha Imana n'abantu, agashanywanisha ijuru n'isi. Niwe rero muhuza w'ukuri hagati y'Imana n'abantu, kandi uko kutunywanisha n'Imana, ko kutwuzuriza n'Imana, nivyo niko kuducungura, azoheza rero abirangure neza ku musaraba. None rero kuva kera iyi nkuru nziza yari yarabuwe n'abahanuzi batandukanye. Nivyo twumvise umuhanuzi Izayi yatubwira agira ati, humuriza humuriza igihugu canje, nimusubize umutima mu nda. Agaca rero asaba Isirayeli nayo kugurura umutima igategura inzira y'umukama. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere, bati umubande wose ufurigwe, imisozi n'udutumba twose turinganizwe, ahari imanga hose hasaswe, ahaduga nk'uruti rw'icumu haringanizwe, ngo niho ubuninahazwa bw'umukama uzokwibonekeza. Aha harimwo ibintu vyinshi, mugabo yariko aravuga yuko amananiza n'ibigeragezo byose abantu baheza bakaremeka abandi, ibyo byose vyova mu bantu. N'utwo dutumba tw'urwanko yavuga, n'utwo dutumba tw'ubube gito, n'izo manga z'ikibi bikiri mu bantu, nivyo yavuga ko badashobora kwakira Mesiya bitazimanganye mu buzima bwabo. Yezu rero yaje kudukiza ayo mananiza yose, yaje guhumuriza isi. Aduhaye rero ikimenyetso gikomeye mu kubatizwa na Yohani Batista. Turabizi ko Yohani Batista yatanga ibatisimu yo kwisubirako kugira ngo igihugu gishobore kwakira Mesiya. Yezu akaba ari wari Mesiya. Igihugu nico cari citeze kumwakira, none rero ntiyari afise n'igicumuro. None iyo batisimu yiwe itubwira iki? Umuntu aza agatonda hagati y'abanyabicumuro atagira igicumuro, ari we mbere azoshinga ibatisimu y'ukuri akemera akabatizwa, ibyo bije bitubwira iki? Bije kutwigisha iki? Bwa mbere ibatisimu ya Yezu yabaye ikimenyetso c'intango y'ubutumwa bwiwe, yabaye ikimenyetso c'uko yatiwe imbere y'abantu, ariko yari yatiwe ataranavuka kuko yamye ari Imana, mugabo imbere y'abantu yari yatiwe kugira ngo atangure rero ubutumwa yahawe na se. Yezu yararonse ibatisimu arungikwa na se, ko twumvise ko amushingira intaha, turi umwana wanje uyu munsi nakwivyariye. Iyi Mana niyo yamenyesheje abantu ko uwaje kubatizwa atari mwene Mariya na Yozefu vyonyene, atari umuhungu w'umubaji gusa, atari muvyara wa Yohani Batista nk'uko abantu ari byo bari bazi, ariko ari umwana w'Imana, ari Imana nka se, ko asangiye kamere n'Imana. Ari we rero yarungiswe kutumenyesha Data. Uwo wese ashaka kumenya Imana aza arihweza Yezu Kristo, hanyuma rero yanamurungitse ngo azoheza naducungure. Kandi mwumvise ko Yohani Batista yatwibukije nawe nyene ikintu gikomeye, ati jewe mbatirisha amazi, ariko haje uwundusha ububasha, sinkwiye no gupfundurura ibirato vyiwe. Uwo rero azobabatiza muri mutima mweranda no mu muriro. Muriro murazi ko ari ikimenyetso kiranga Imana. Aha rero Yezu yabatijwe kugira ngo atangure ubutumwa bwiwe bwo gucyorora abantu, kandi Imana ubwayo niyo mwumvise ko idutumirira kumutega amatwi
tumenye yuko ari we nzira, ari we kuri, ari we buzima. Bwa kabiri, Yezu yabatijwe atagira igicumuro, atategerezwa kubatizwa ngo yikorere rero igicumuro c'isi. Yabatijwe kugira ngo adukize imizigo ikomoka ku gicumuro. Yezu mu kurangura ubutumwa bwiwe, kubutangura, yaremeye aratonda hagati y'abanyakabi, atonda hagati y'abacumuzi, kandi wenyine atagira igicumuro. Aremera aramanuka mu ruzi rwa Yorodani. Urwo ruzi rwa Yorodani batubwira ko rwari hasi cane cane, imetero 121 munsi y'urugero rw'ikiyaga. Ni ukuvuga ko yamanutse hasi cane, yaramanuka mu manga, ahahandi igicumuro gishaka guhamba abantu. Aremera arashika ibwina mu kuzimu kw'imitima y'abantu, hahandi harikira urwanko, hahandi harikira inzigo, hamwe harikira ikinyoma, hamwe harikira ubugunge, hamwe harikira amacakubiri, hamwe huzuye akarenganyo, hamwe hari ukwinubana, hamwe hari ukwikunda n'ukwishira hejuru, hahandi hari ikibi cose kiboha abantu, ingwano n'amabi yose mwenayo. Yashitse ngaho. Iyo ashika, iyo sekibi yamashima kugaranira abantu kugira ngo bagoregweyo, ni ngaho yashitse, aho bavuga ngo yaragiye muri Yorodani, yagiye kubatizwa kugira ngo yikorere igicumuro c'isi cose, akiremurura abantu, abaremurure wa muzigo wabasenya ibikanu, hanyuma ico gicumuro aze akidukize mu kuzokibamba ku musaraba. Bwa gatatu aribwo bwa nyuma, tuja twihweza uyu muhamagaro w'abaronse batisimu iyo muri Mutima Mweranda no mu muriro. Bahamagariwe iki? Uwabatijwe ahamagariwe iki? Uwaronse Mutima Mweranda ahamagariwe iki? Uwatiwe n'Imana, ibi bavuga vyo mu muriro, watiwe n'Imana ahamagariwe iki? Cambere twumvise ni iki nyene Yezu yagize, ni kuremurura imizigo abandi. Kubatizwa ugacika umukristo, uba rero uronse ubutumwa bwo kwigana Yezu Kristo. Kandi aha tubisoma, aho Imana ibiriko irasemerera, aho Imana ibiriko iratumurika mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, Imana iriko iratubaza ati mbega none wewe ko uriko urahimbaza ibatisimu y'umukama, kandi nawe nyene nawe ukaba warabatijwe, mbega none uremeye ko Yezu agucako akaremurura umuzigo mwene wanyu aguciyeko, mbere akaremurura umuzigo wewe nyene waremetse abandi, akabigusaba kubw'ubukristo. Niko Yezu yagize, yaraturemuruye umuzigo w'igicumuro kandi abigira kiriko. None rero natwe abariko aratubwira ati ukaba uri umwana w'Imana, ukaba wararonse urumenyeso rw'ibatisimu, genda rero uremurure imizigo abantu. Hari imizigo dusanga mu miryango y'abantu, mu mibano y'abantu, hariho imizigo mu kibano canke mu gihugu, mu buzima bw'abantu, aha uhasanga imizigo myinshi. None rero kuba umukristo ni ugukura umuzigo kuri mwene wanyu uwo ari we wese. Aha nibwo butumwa turonka, kuko ibatisimu ya Yezu idusaba natwe kuraba ibatisimu y'iwacu. Genda rero ukura umuzigo aho uherereye, genda utanga amahoro. Aho rero uzoba uhimbaje ibatisimu ya Kristo, kandi uzoba ugendeye za ndagano z'ibatisimu, uzoba ushingiye intayo ibatisimu yawe. Ico cari ca mbere. Ica kabiri, umuhamagaro w'abaronse iyo batisimu yo muri Mutima Mweranda no mu muriro, naho nyene ni Yezu abitwereka. Nuko guca bugufi tubonye. Yezu yaraduhaye akarorero ko guca bugufi mu kwemera gatonda mu banyabicumuro, kandi ari umweranda yuzuye. Aha tweza mbere tukanibuka
ko adamu na eva bishize hejuru bagashaka kungana n'imana, hanyuma rero kubera ubwo bwishime bakadukwegera umuvumo. Ariko Yezu Kristo ari we Adamu wa kabiri yaricishije bugufi, aca rero aducira urukiza, arahanagura rero wa muvumo wakomotse ku gicumuro ca Adamu wa mbere, adusubiza iteka ry'abana b'Imana. Tuheze rero tugategera ko yaje kuturema ukundi gusha, kugira ngo tube abantu bashasha bataye akabi, abantu bashobora gufukamira Imana kandi bakabana neza n'abandi mu butungane. Umuhamagaro wa gatatu w'ababatijwe muri Mutima Mweranda no mu muriro n'ubu bunywanyi n'urukundo dusanga mu butatu bweranda. Muri iyi ntahe Imana yashingiye Yezu umunsi abatizwa, kabatizwa na Yohani muri Yorodani, Mutima Mweranda mwumvise ko yamururukiye ko mu kimenyetso c'inuma. Ijwi naryo rigaca risamirana rikavuga, Imana ikavuga iti uri umwana wanje, jewe umunsi nakwivyariye. Aha Imana itwimenyesha rero nk'ubutatu bweranda. Murumva ko Imana Data yavuze, Imana Mwana akemera akabatizwa, Imana Mutima Mweranda akamwururukirako. Aha tugaca rero dutegera yuko igikorwa co kudukiza ari umugambi w'Imana, ari umugambi usangiwe n'ubutatu bweranda. Iryo sangiramutima rero riranga ubutatu bweranda, niryo ryabwirizwa kuranga umuntu wese yabatijwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Abantu babatijwe bategerezwa kugira ubwo bunywanyi, bakagira ubwo rukundo nk'ururi mu Mana. Nico duhamagariwe kandi nico twari twararemewe kuremwa twitwa agashusho k'Imana. Twategerezwa rero hagati yacu kuba hagaragara ubwo bunywanyi, ubwo bumwe, ubwo rukundo. Iyo rero abantu batanywanye, iyo hagati y'abantu hari urwanko, hari kurabana nabi, hari ya nzigo idashira, hari ya macakubiri, erega hajya tuba turiko turihakana uwaturemye, tuba turiko mbere turatuka Imana. Ntituba twarategereye ico twaronse mu kubatizwa. Aha Imana imushingira intahe, si ukumushingira intahe gusa imbere y'abantu, ni ukumuduha, ikamuduha kugira ngo kujya muri Yezu hariho ibinezereza byose Imana imuduha natwe ngo tumukurikire, duheze tumufatire ko akarorero tube nkawe. Uko Imana ibona Yezu igahimbagwa, niko rero yashaka kubona umwe umwe muri twebwe mu babatijwe ikagira agahimbare nk'uko yoba ibonye Yezu umwana wiwe w'ikinege. None rero umwe wese yibaze kandi tuvyirabishe ko, kandi umwe wese yiyishure umutima wiwe, hama amaze kwiyishura afate ingingo ibereye. Umwe wese yibaze, urabona ko twabatijwe, yibaza ati mbega none jewe Imana imbonye ikabona ubuzima bwanje ubugaragara n'ubuhishije, kabona imigambi yanje igaragara n'iyihishije, kabona ibikorwa byanje bigaragara n'ibihishije, ikabona umutima wanje ingene usa, igasesengura ikabona ivyiyumviro vyanje ku Mana no ku bandi ko dusangiye aho tuba, iyo byose ikavyihweza. None iyo Mana iraheze igahimbagwa, yovuga iti ndahasanze ibinezereza byose, canke ivyihweje ikabibona kuko nta na kimwe gihishije, byose bikorerwa imbere y'Imana, bikorerwa mu maso y'Imana. Canke ubwo ntiyaraho yoba ituraba tukayitera agahinda, canke tukayitera isoni, kwa kundi umuvyeyi yohava yihweje umwana wiwe ari gita akagira ati naravyaye nabi. Umwe wese rero avyibaze, hama yiyishure, hama kandi afate ingingo ibereye, kuko Yezu ahateba akabatizwa agashika ngaho aba ariko arashika naho aza kudusega
agasega ugukira, akadusega ko twokira. ashika ngaho yifuza ko twokira, ko twoba abana b'Imana nk'uko Imana idushaka. Aha rero muca mwumva ko n'umupira uri iwacu, uri mu mutima w'umwe wese. Ese rero natwe rero twabatijwe, twatewe iri teka ryo kwitwa ba Kristo, ryo kwitwa abana b'Imana, iteka ryo kuba batoya ba Yezu Kristo. Ese rero twofatira akarorero kuri Yezu, ingendo yiwe tukayishira mu buzima bwacu, rujya rukiza yaduhaye tukagwakira, ubuzima bwiza, amahoro agasasagara hagati yacu, ariko kandi bikazodushikiriza ubuhigwe bwo kubana nawe imyaka n'imyaka. Amen.